imigwano iracarimbanye. Amaraso ariko arameneka ni menshi cyane. Ku munsi w'ejo muri Karongi n'agace kabamwe abanyamurenge benshi. Harabaye iturirwa ry'amazu y'abanyamurenge. Harabaye ubwicanyi bw'abanyamurenge. Ushobora kwibaza ngo bwakozwe na nubwo bisha bene gihugu. FARDC yabahasa umuriro yongera ibaka n'ubuce butari buke. Murazi ko leta z'umwe za Amerika yabwiye M23 ive muri Uvira. Muravyibuka uno munsi rero leta z'umwe za Amerika iri mu ntambara na Iran na Israel. Iragomba guprofita leta z'umwe za Amerika izokwikibuka isanga izinyisha mbazafashe Uvira ariko siko biri. Ariko no kuri uno munsi bugenekezo rya kabiri habaye ibitero bidasanzwe. Aho M23 yongeye kurungika indege zine za ajya makamikaze nyene amadrone yoba aeroport international de Bujumbura idakingiye iba yararashwe kera. Iba yararashwe n'izindi mako zirayihigira ment fois Iran irabamara. Irani ni igihugu c'intagondo kimeze nk'abantu b'intagondo buryo abasiramu ya nuko bimeze. Amerika yarabwiye ati Iran mwanya wenda gufize mu minota bizokugira nka Maduro. Yagana we TV. Mwiriwe canke mwaramutse mwebwe musanzwe mudukurikirana kuri Yagana TV. Nkuko muvyumva kuri microphone ni Mr. Kido Trophy yamabashikiza amakuru ajanye na geopolitique na cyane kuno munsi uri hejuru aho tugomba dusimbire aho hakurya muri Congo aho intambara yasuye kubitoto muri Haut Plateau. Imbere yacu dufise tumwite le patriote sinigwa ndamubwira ngo yisigure agire nte kuko simushasha muri Yaganawe. Abenshi baramumenyereye gusa ndambwira ati abaramutse vyonyene. Merci kumikaze ndanamukije cyane ariko aradukurikirana aho baherereye hose yaba ari ngahi wacu mu Burundi canka bari hakurya y'imbibe. Tubayikaze makino ngano nkuko wabivuze imigwano yasuye kubitoto neza na neza mu misozi miremire yo muri Fizi. Nukuri ntiwabeshe kabisa ndibaza nivyo tugiye tuyageko nyamba ntihenze. Yeah. Nkuko mubona le patriote tumubonye tumunamwo intambara, tumubonye tumunamwo politique, tumubonye tumunamwo gukunda igihugu. Yeah. Yes. Nkuko twabivuze mu ntango yacu twavuze ko muri Haut Plateau hariho bitoye ko bigenda neza na cyane mino weekend duhejeje inyuma. Aho hariho bimwe muri Minembwe FARDC ishobora kuba yarahigaruriye bimeze gute? Dusigurire muri Minembwe. Muri make situation actuelle mu Minembwe haracari imigwano. C'est vrai FARDC yarinjiye mu Minembwe muga kitabuza yuko inyeshamana nazo zikiri muri Minembwe. Kuko nahijya yejo harabonetse indege batazivuye yarizaniye ibigwanisho M23. Kuko yoba M23 itari muri Minembwe iyo ndege ntiyari kuronka hashikira. Muga urumva yararosa higwa barapakurura ibigwanisho baraha M23 barenza indege yongera asubira inyuma kuko yo bari FARDC hose yafise. Iyo ndege ntiyari kurengana bari guca bagirane baca bayirasa ariko suko vyagenze indege yaraje yongera asubira inyuma. Rero muri make imigwano iracarimbanye. Amaraso ariko arameneka ni menshi cyane yaba Kongomani. Yes yaba bene igihugu no ku ruhande rwa gisirikare. Amaraso Amerika ni menshi. Nubabwira yuko ku munsi w'ejo muri Karongi n'agace kabamwe abanyamurenge benshi. Harabaye iturirwa ry'amazu y'abanyamurenge. Harabaye ubwicanyi bw'abanyamurenge. Ushobora kwibaza ngo bwakozwe na bane. M23 mu matangazo isohora ivuga yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC, ingabo z'abatanzania na Angola na Wazalendo ari bariko barica abanyamurenge. Ariko ubuzi ukuri suka bizi. Sivyo ubuzi azi kungena imigwano yabaye habaye guhangana hagati y'amakoalisho karabiri. Birangira M23 babajwe. Imaze kubabazwa niko guca yiyumvira ati murabizi yuko ababene igihugu bo muri Minembwe batakidukunda. Baca bakora action imwe kugira ngo bereka makungo yuko FARDC irarenga amasezerano ya CCLF. Niho guca bashaka kwiyegereza abanyagihugu. Urumva iyo bakubiswe ico bakora birara mu bene igihugu caza kwica bene igihugu kugira ngo vyagirizwe FARDC. Niko muri Karongi ejo vyagenze. Nubwo ataba abantu benshi barapfuye abandi barakomeretse amazu menshi yaraturiwe. Sivyo? Ibi vyava ku bibombe
M23 yari kiraterana nande na FARDC muga M23 iza kubona ko itaza kuhakura gatwe vya bibombe itangura kubitumbereza hehe mu mazu y'abene gihugu biza kurangira abene gihugu beshe bahasize ubuzima ndetse ico hari umugani baciye winge ngo twari wawe ngo gatangwa kuraka niko M23 kirakora iraje ngaho ikica abantu igaca ivuga tokeka twitange leta ya Kongo igaca isohora itangazo ava ikerekana yuko ari leta ya Kongo iriko irica bene igihugu oroke nibo bakoze action baciye bicapura mu buryo budasanzwe baza kugira amakete y'urutavanyako ariko mumve ko mu Minembwe ibintu bidasanzwe kitabuza yuko nubwo bisha bene igihugu FARDC yabahasa umuriro yongera ibaka n'ubuce butari buke ejo hashize ku munsi w'Imana hari imigwano ishobora kuba yagaragaye muri Kisangani aho bivugwa ko yoba ari M23 yoba yateye muri Kisangani aho bimeze gute muri make tugira duce muri Kisangani tumare Minembwe FARDC yaregeruriye ubuce butari buke none munsi tuvugana imigwano iracarimwo muri Minembwe kuko amakuru dufise nuko M23 ikomeza kuronka amahamforo menshi abasirikare besho baza kubwishi baza guhangana kugira ngo barabe yuko bo kwigiza inyuma uno munsi M23 irikiragwana zangwano kugira ngo bikunde isubize FARDC inyuma FARDC bikunde yisunikire ino epfo birangira yikuye muri Haut Plateau yiherekeze mpaka mu Minembwe ariko FARDC nayo ifise inguvu nyinshi ho kugira ngo yigire imbere yigire inyuma itira advancing igwana mu buryo budasanzwe rero M23 iracagwaye kugira ngo kubera ko murazi ko leta z'umwe za Amerika yabwiye M23 ive muri Uvira muravyibuka uno munsi rero leta z'umwe za Amerika iri mu ntambara na Iran na Israel iragomba guprofita leta z'umwe za Amerika izokwikebuka isanga izinyisha bazafashe Uvira ariko siko biri ko inguvu ziko zirakora ziratandukanye na vya nuko ubwa mbere bahinjiye mwibuka ko ubwa mbere binjiye muri Uvira rero M23 no birashaka hasi hejuru Uvira niyo mpamvu uriko urabona iremera gutakaza abasikare benshi irikiremera gupfisha abasikare benshi kugira ngo bikunde ishike muri buno buce bwa Uvira yongere kuhagaragara mugabo suko bimeze warumbajije ivya Kisangani yego Kisangani naho haravuga umutekano muke kukiwa c'indege ca Kisangani citwa Bangkok ku munsi wejo guhera ku munsi wejo haravuzwe ibitero vy'indege z'amadrone imwe bita amadrone kamikaze amwe y'ubwiyahuzi vyagabwe ku kibuga c'indege ca Kisangani mugabo ikibazo cahabaye M23 yagize burya kaya kadrone kamwe kagugwa miliyoni w'amaeho kaya kadrone kamikaze kagwa 1 million d'euros sivyo kari kamaze rero imisi mu kirere ca Kisangani karaba uburyo gashobora kurasamo ikibuga c'indege kuko kiya kibuga c'indege bavuga ko ariho harimo ajya amasiko y'intambara ajya amadrone CH4 ya FARDC ariho biri vyose rero M23 ashaka uburyo rasamo izo ndege z'intambara za FARDC ariko suko vyagenze ko barakoroye amamisire izo drone za mikazi zifise imisire bikaze binini baragikororeye ngaha muri kibuga c'indege ca Kisangani ariko nta mission yarabaye yaraferinze kuko basanze FARDC ifise icuma c'ubwinzi caguzwe mu Buhinde ni icuma citwa systeme yitwa D4 iyo systeme D4 ni karahabutaka bakize kuroka iyo misire bayitoye nk'ibenyi bayitoye nk'igitumbura kubera ko misile bivanye n'ubushobozi yo D4 ifise nikashobora gukica n'inyoni yo ku kibuga c'indege urumva muri make nuko Kisangani vyagenze ariko no kuri uno munsi bugenekezo rya kabiri habaye ibitero bidasanzwe aho M23 yongeye kurunka indege zine za ajya makamikaze nyene na madrone mugabo yose vya vyuma vy'ubwinzi ya systeme y'ubwirinzi ya FARDC yongeye kubitora nkaho yabishize urumva kari ibintu bidasanzwe ku bibuga vy'indege yo ikibuga c'indege kidakingiwe urumva ko kiba carashwe cyakwiswe hasi ndashana nababwira ko niko c'indege ca Bujumbura Mercure ndadaye gikingiwe naco urashaka bombe tugatora nk'igitumbura ayo makuru yafitiye ukuri kwe ayo makuru ndayafitiye ukuri nakoze no mu biganiro bitari bike kuko urabona yoba aeroport international de Bujumbura idakingiye
iba yararashwe kera iba yararashwe n'izindi mpako zirayihigira maintes fois muga mission iciferinga kuko baraduza ibombe bagasanga hejuru ntigipasa cyasanga ntihahita bagahitamo kugirane urumva rero kukingira ikigwa c'indege n'ivy'ingenzi rero kisangane baguma biteze ibitero akabombe birungitse bagasamira hejuru muri makene uko biriko biragenda ibintu bimeze neza biriko birubakika mu buryo budasanzwe tuvuge nka inforama yoba yararanze inondwi hari amakuru avugwa ko M23 ishobora kuba yaremeye ko FRDC hari aho yoba yarabatse ubuce yoba yarabanyaze ubivuga kwiki ni bwinshi tegeza ko vyemera ko biragaragara haba muri Minembwe yatse ubuce butari buke haba muri Masisi yarahace ubuce barahatse M23 ubuce butari buke ivyo se nivyo twage turabaha amakuru kuri BF4 News ariko bitavuza yuko M23 nayo irikirigaruye ubundi buce ubu tuvugana yamaze igaro gace kari strategique muri Masisi kitwa Katoyi ubu Katoyi tuvuga ni mu minwe ya M23 nta usangira n'utabega niko bavuga mu Kirundi uno munsi nawe M23 iriko iragaragaza n'ingovu nyinshi zidasanzwe muri no ntambara inyuma y'urupfu rwa Lieutenant Colonel Ningoma M23 kiragwana inkundura kiragwana hasi hejuru kugira ngo ishobore kwihorera revenge ni ururimi rw'icongereza rw'ikinyamahanga M23 agomba gukora ukwihorera mu buryo budasanzwe nubwo bigoye muri make nivyo novuga yuko M23 irike iremera kuko niyo reka kwemera kandi kirakubitwa tubona hamwe mu ndongozi zabo none gasha we bakumenye mu indongozi zikuru barazikuyemo hejuru bakorano basokoramo kamweka barefasije bagize ico bitwa chasser entry wewe reka kwemera kubiri kandi hariho proof zerekana yuko wananiwe majama kushatse kuvuga ko twitege ko vuba babucamanika ati twe twamanitse no bajya nundi baraheze ske kwizina kumanika baramanitse kireta ske yuko bajya kuko abariko bararungika abantu ku rugamba so bariko baragwana ngo rugamba bajya ariko rugamba bari ku rugamba ku mirongo rugamba niwe bazovuga ati twebwe ivyo mutujamo ntavyo twumva turahagaritse genda namwe mu gwane nokore M23 izohera ego yes twivire ngahe wacu muri Kongo tujabuke hirya gato tuje muri Aziya aho hari ibiturika canke ibigwanisho bicira umuriro bikomakomeye byagaragaye ku munsi wa gatanu aho hari amakuru avuga ko ari intambara hagati ya Iran na Israel wowe nka patriote bivuga ku iki bimeze gute ico bavuga ahubwo Iran irabamara Irani ni igihugu c'intago kimeze nk'abantu b'intagondo buryo abasiramu ya nuko bimeze Amerika yarabwiye ati Irani mwanya wenda gufize mu minota binzo kugira nka Maduro Irani ivuga ati ivyo ntibishoboka baraguhenze warose ku murango ibabwiye ati mwihende mushozeho igitero ngaha muri Irani tubereye niko Amerika na Israel bica bigira nico birasa muri Irani yarasha amahedikote yose ya Amerika ari mu bice bahana imbibe cyane bice vyegeraye Irani vyose rero ubu omengo batanze imisi 3 yo kugira ngo imirwano itangure mu buryo bweruye hagati ya Israel na Amerika ndetse na Irani none majama make Amerika ishigiki koti yahe Amerika nta kote ishigikiye kubera Amerika niyo nyine abayazane burya Israel n'umuhungu wa Amerika n'agahungu ka Amerika umva sagahungu ka Amerika n'agahungu ka Amerika le Israel aje gusomba intambara mugaya amabifu yibuke kuva kera y'amabifu ya Iran na Amerika le ka Israel kaje nk'imbarutso bigatuma Iran ikira bomba za Dubai za Kuwait zande umva za Jordani hose kabirika ha bomba ikibazo kiva kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi ni navyo Iran yari yasezeraniye abantu kuva zino ntambara zitaratangura yari yavuze ati je mukaramuka mundashe nzorasibira ibintu byose ba Amerika biri mu bihugu tuhana imbibe niko biriko biragenda tuje mu busesanguzi urabona ko muri Iran hagati ya Iran na Israel hari intambara kandi haravugwamo Amerika mano ngaha muri Kongo hakujya yacu hari intambara ihuza u Rwanda na Kongo naho nyene izina Amerika riragaruka mbega ntizo haviba nka guerre mondiale bazova programme nka guerre mondiale urakoze Amerika yama mu ntambara zose kuko irazigira mu ruhara mu itegurwa ryazo ni nayo mpamvu uzoyibona iri polivara mu ntambara zose ziriko ziraba sivyo
rero kumva Amerika uno munsi mu ntambara za Congo, kumva iri muri za Sudani, nibo ba createur b'intambara, kandi ndibaza mumaze kubibona kenshi cyane, sinoko ndabisubiramwe. Amerika itegerezwa kuba mu ntambara zose ziko ziraba mu isi, kuko yita yuko ariyo irongoye isi, kandi birashoboka sanga tazo za Amerika ni irongoye isi, sivyo? Mbwa tuje kurandira kwico, twumve yuko zino ntambara zifise ikintu zibitse zigamije, kandi zizosiga karambaraye mu mateka y'isi, mu matenga y'isi, kuko ibihugu kimwe cyose gishikira kugishigikiye bamaze kwisepara, hacaba gupezanya, kugwana. Urumva ni kwa kuniye usanga natwe mu dufise abo dushigikiye, hari abafise abo bashigikiye, ugasanga intambara irandukira isi yose. Ni ko intambara y'isi vyuka canke ivuka. Nuko muri mama bamajama ko twitike ko no mu Burundi iyo ntambara ishobora no kudukora kukadushikira. Birashoboka mbwa amahirwe ni make cyane kwijana. Tugerageje kuraba, usanga ibihugu bikorerwa na mizi ntambara zifise amatungo zipfa, amapetrole, ibiki n'ibindi vyinshi. None ko no mu Burundi ari igihugu cy'amatanuko, ari igihugu gitembere mu matungo, ndetse ni nayo nyene mba tuyitegemo, dufise inzahabu, dufise ikiyaga ciza cyane ca Tanganyika, bon dufise nature nziza. Twitege ko nayo iza kudutega iwacu. Oya sinovuga yuko natwe twaba tugadushikirwe, kuko twe turi mu bihugu biri pe développé, tukiri muri vocation de développement. Turaciyubaka, mbere izi ntambara zaba ari abakize ntiziba dukwiye kudusamaza. Tuba dukwiye guca duprofita ahubwo tugakoramo ibikorwa vyinshi kugira ngo baze bisanuke basanga tubangabanganwe, ko bajya barafise développement bashizeko kuva kera, kandi bageze ku rwego rushimishije. Yes, reka tugushimire rero Patriote, nk'akajambo k'agasunika rugyo bwira abakunzi bayaga nawe umunsi utarahera, nibaza ko mu mwanya uri imbere tubongera n'ibindi, ni nk'aka. Icyambere ndabashimira cyane abantu bose mwaduhisemwo kwama mu kugana ibiganiro vyacu, ndetse n'abaja muri commentaire bakaduha ivyumviro vyabo, navyo turabikenguruka. Nko kusezera nuko nababwira ko mufite subscribe kuba tarabikora kugira ngo ibiganiro bibashikire mu bambere. Tuzokwama turi hari kugira ngo dushobore kubaha update zose ziko ziraba ku mirongo y'urugamba. Merci. Yes, reka nanjye ndabashimire mwese mudahengeshanya kudukurikirana, tubibutsa ko commentaire ni ikibanza twabasigiye kugira ngo tuze turaganiramwo, mushikirize ivyumviro vyanyu. Patriote ari imbere yanyu kugira ngo mumubaze ibyo mudatahura canke mugire ico mumwunganiye. Yari Mr. Kido Truth kuri microphone.